hakabaho abagore ngo b'ibipfu, hakabaho n'abagore b'ingare. Ni bamwe Salomo yavuga ngo wopfa umubaheta ukaja kwibera mu bugaragwa bwa wenyene. Hariho abagore bitoraguza, hariho abagore usanga bafise abagenzi babi, hariho abagore b'indegeteranyi, hariho imburabwenge, abataco bazi, n'abanyakibi, n'abagore b'ivyigenzi. Ibyo byose tubisanga muri Bibiliya. Ariko birongera ikagaruka ikatwereka yuko hariho abagore mu vy'ukuri beza, abagore b'abanyabuntu, intungane, abagore baroranye, n'abagore bubaha Imana. Iyo ni liste niniya ntokurirwa ndadodagura cyane, ariko abo babaho. Rero mu bagabo nahone hari abagabo ngo b'impambazi, hakaba abagabo b'ibipfamutima, hakaba abagabo b'imburabwenge, hakaba abagabo b'ibirandamuke, haba hariho n'abagabo bikunda. Donc bikunda mu buryo bwinshi, haba mu byo kurya gasanga ntibarya nk'ibyo muhira abandi bariye, haba mu byo kwambara akambara wenyene ntiyambike umugore n'abana, haba no mu byo mu buriri nahone urugendo akarusoza wenyene iminsi yose, akama yikunda muri byose. Ibyo rero ni ibintu byinshi usanga ku bagabo, ariko hariho n'urundi ruhande rw'abagabo Bibiliya twereka ko ari beza, abagabo mu by'ukuri b'inyankamugayo. Hariho abagabo b'imfura, abo ubasanga washaka mu bakijijwe no mu badakijijwe. Hariho abantu bibaza ngo kugira umugabo aba umugabo yiyubashe w'imfura, umugabo w'inyankamugayo ngo nuko yaba ari umurokore. Wapi! Hariho abantu badakijijwe banywa n'inzoga washaka, ariko bazi gutunganya ibyabo, atakosa na rimwe womubona ko uretse ibindi bintu bijanye na Bibiliya gusa, ariko mu by'imibereho y'urugo rwiwe ugasanga aratunganya. Rero impamvu rero ni nyinshi, aho rero bica bivana kugira umuntu aje kurondera umuhabara. Hari igihe rero agira amaresha mabi, akaresha nabi. Niko rero twigisha urwaruka ejo, ugahitamwo umugore ari muri babandi twavuga muri rwa rutonde rwa babi, cyangwa umugore mwiza afise ingeso nziza akagwanako n'umugabo w'igipfu, n'umugabo nyene w'imburabwenge. Ibyo nabyo ntibashobora kuba intandaro y'uko bizoruhira gukwega bya bintu twavuga by'ubuhabara. Kuko ugiye kubiraba ibintu bitandukanye cyane cyane bitera ingorane mu ngo si bike. Hariho abantu batamenya yuko umufasha wawe iyo umuzanye muba mubaye umuntu umwe, mwaba ugaca ugomba ugaca usanga mu rugo rumwe ukamengana imigambi ibiri ya opposition ibanaye. Nta na rimwe n'ubwo umwe yozana inama nziza uwundi ayumva, aca agomba kuja kubaza nyina na bashikiwe, abo nabo ugasanga bagwanya wa mbere muramukazi, zikaba ingorane. Hariho rero n'abandi bagabo usanga mu bisanzwe bifitiye ngira amaraso yo mu bwoko bwa insazi, kuko insazi niyo twabonye mu bikoko byinshi isamba n'ikiri ntoya. Kuko mu bisanzwe insazi ivutse hagera amasaha 16 ibitangiye kuzunguruka irondera iyo bisambana, igaca yongera ikamara amasaha 120 itaruhutse iguma irondera izo bisambana. Hari abagabo rero bimereye uko usanga sindi ngene bimeze. Hakaba rero n'abagore b'intanyugwa, nabyo twarabivuze ejo, usanga uwo mukobwa cyangwa umugore wawe bivanye nuko wamureheje akaza kuba mukawe we, yaramaze kumenya uburiri bwinshi, yaramaze kumenya abagabo batari bake. Muri ico gihe rero hari igihe usanga wewe yaje kugira yubake iryo teka rironke yitwe mukanaka, bavuge ko umukobwa wo kwanaka yasohotse, ariko mu by'ukuri ntiyiteguye kubumbwa n'umugabo umwe.
ugasanga biragoye. Ni bimwe data ariko aravuga, hari igihe nyene usanga witunganije kugira ngo ibintu bigende neza, mugabo mu mutwe kubera afise amashusho menshi ushobora no gusanga watabwiye ko ari we yakunda agapfa kujaho gusa ko ari we bishoboye kumurongora. Ni cagihe usanga umutima wiwe utigeze gukunda, wakunze urugo rurimwo indya, rurimwo ibyo ashobora kuronka, mugabo umutima we uracamatanye na kanaka batagize mariage. Ibyo murabizi ni bimwe yanavuga, hari igihe hagashimirwa utakoze kubera ari wari mu mutwe no mu mutima wiwe. Ibyo biragoye. Canke mwaheza n'ibyo muheza ukumva ntanyuzwe, kuko hariho abatanyurwa kubera bamenyereye nyene kwakira ibitanganya ubwaguka canke uburebure, sinzi ko nobivuga. Ugasanga wewe ni nko gutuma urutoki mu kirere yaramaze kwimerera uko ameze, une hamwe no kumva asigaranye akanyota agaca yigira handi, ukama wibaza ngo wagize ibyo ugira umuntu musize muhira, kumbe wakwikirenga kuri kindi kugira ngo ya nusu y'inyota utamumaza kuko wakatiye hagati aje kuraba uwundi muntu yomukompletera. Ni nka kujya ku munywi w'umuvumvyi, yavumvye hamwe bakamuha rimwe inyota ndihera, haragera igihe avuga ati reka nce no kwa naka ndabe ko atawo mirindi, ahagenda vumba mpaka ukazosanga inyota ntiheze. Rero biragoye kandi kenshi turabe abantu baborerwa cyane n'ababorerwa ibice, ni kibazo. Rero ibintu bitanu nibaza yuko bihagaze kwisonga mu bintu bituma ingo zimererwa nabi. Icambere ni ukuganira hagati y'umugore n'umugabo. Iteka ryose aho uzoja, haba ino shaka uje muri Amerika canke Buraya, umugore wese azokubwira yuko umugabo atamuha ikiyago, ntamubona ntibaganira, niko bimeze. Hanyuma rero dufatiye ko ivyiganiro navyo, abantu benshi bazi yuko kugira umugore agukunde akwemere ari uko uwo mugurira ibintu, ukamugurira impuzu, ukamugurira imodoka wishoboye, ukamusohokana muri resitora canke ukamuha amafaranga. Ariko ivyo nta na rimwe ngo bituma akwiyumvamo canke ngo yumve yuko yiteguye ko mukora n'ibyo mukora kubera ibyo gusa. Kubera mu bisanzwe inzira ishika mu mutima w'umugore ica mu gutwi, zurabe n'inka ari inka, mu kuyikama iyo banje kuyikubita yahora ikamwa litiro 20 indobo canke ibibido, uwo musi nta n'inusu y'ilitiro ikuzanira iciyamira, kubera imitsi ntiba yugurutse neza. Nico kimwe rero n'abagabo, hari abantu bibaza ngo nararongoye narakoye jenshi kangenda ndi umugabo ni zana, oya suko bigenda. Mu gihe hariho ingorane mwari mufitaniye zitari bwakemuhe muzive mu nzira, mu vyumvikane ko hama muganire, wumve yuko ikirere ciza, ega zogira ibyo agira mugabo umenye yuko bitazogenda neza. Ni ingorane, ni nkuko umufashe ku nguvu. Ni kibazo rero. Iyi rero iyi communication niko rupfunguruzo rw'ibintu byose. Nubwo abagabo tubura umwanya ukwiye, ariko abamama barakunda yuko baronka umwanya wo kuganira n'abagabo babo. Kandi congeye ko abamama canke uwo mwubakanye nubwo yogira ivyiyumviro bidafashe, mushobora kuba mwubakanye umusumbye amashuri cyangwa umusumbye imyaka, umusumbye na experience mu bintu, kirazira yuko iciyumviro ciwe ukigwiza n'ubusa ubuvyishe byose. Nagomba avuge ahohe nk'umwana, umugabo kubera ari mukawe we nta kundi uragerageza ukabiha agaciro, hanyuma noneho ugafa umuvyunganira bikazogenda neza, icyumviro ciwe kikagomba kigatsindwa na rwawe mu gutabanje gukasa ico yazanye. Kuko na Bibiliya tubwira ngo abapfasoni canke abagore na bintu vy'imbombo bidakomeye cyane. Rero muri ico gihe abagabo murabe neza
yuko mufise ibiganiro bikwiye nawe mwubakanye, kubera uravye abagabo bo hanze igituma batwara abagore ba bamwe bamwe si ibintu bihambaye cyane, si amafaranga kenshi abagusumbya, si na pompaje agusumbya, si ibintu bikomeye, n'imodoka agendamo agiye gusambana rimwe rimwe agenda muri wamuguriye. Mugabo ya communication, kumuha ibintu mutereye umweretse ko atagaciro afise imbere y'abakozi canke iki, agacahura n'akana hagahungu canke kagasore kamubwira ko ari mwiza, we ntibigeze ubibona, kakamubwira ko aberewe, twa tujambo nyene tworoshe, umutima w'umugore ugende buke akazosanga aramukunda. Ivyo bintu ugasanga abagabo kubera tuzi kwihagarara ko umenga ubimubwiye yoba gusuzuguye, ucumena n'umugabo yuzuye ugaca ubireka. Abantu rero ni vyiza yuko nubwo indya woba wazisumye, iyo aze gushiriye ku meza aho kajambo merci kikagutwara umwanya munini, ukamubwira uti wateguye nubwo usangamwe amabuye, mugabo kubwira ukize byinshi uravuga uti mukuri urakoze cyane, nari nshonje kandi ungaburiye neza, indya zaziryoshe ni sawa. Ukazohenga uwundi munsi ukavuga uti mugabo rero hajya ndabara kugiye kubera wa munsi hari ukuntu sinzi akabuye nasanze mu muceri kara nari nzi ko ataco nabaye, mugabo numva nababaye, ukabura mukebuye ko ikindi gihe azora mugabo wabanje kumushimira. Ni byiza mwana shimwe cyane, nako cyo kubita ifurushete ku meza ibintu byose ukabaranganya ngo umuntu w'umugabo w'igitangaza bagati none uyu n'umuntu canke nubakanye n'idubu n'ikibazo. Kumenya kugera ibibazo no gukosora umuntu utamuhutaye canke umubritarize navyo ni vyiza. Ico rero ni ikintu ca mbere. Ica kabiri ni gusangira icerekezo canke gutunganya ubutunzi bw'umuryango. Ivyo kenshi navyo birakunda kuba ingorane, ugasanga ubutunzi bw'umuryango umugabo abukoresha uko ashatse, ntaje inama na mugenzi we, birashika n'ibyo ugasanga niwe yinjiza bike mu rugo, ariko kubera nawe hari ibindi abariko arakora mu rugo kenshi nawe udashoboye, ugaca usanga uranamusuzuguye kubera umenga ntacyo yinjiza ntacyo azana, ukamenga ntakeneye kumenya ubutunzi bw'umuryango buriko bukora gute, ibi mbega ko byagiye bijahe cyangwa uko tubifise tubikoresha iki. Nimba ari n'uwo gufasha umuryango mukwiye kubija inama, mukavugana muti ndagomba gufasha naka none ubyumva gute, mukavugana. Mugabo kuza wumva bahuye canke kumva byumvise ku gahinga atavyo yarazi biramubabaza. Ivyo rero si vyiza, abantu barakwiye kuza bararaba ubutunzi bw'umuryango ingene bugenda. Jewe kuva ntangura gukora akazi twubakaye n'umugore, nta na rimwe jewe ndahemerwa kuri konti atazi, turayisangiye. Ariko abagabo benshi muri mwebwe yari nonse no mu gutaha asha akurira ibirato kw'irembo kugira abanza nyegeze mu mashesheti, inoti umugore ntahava yimenya, hari udufuko twitwa bagiye inshuti mwasobetse ahantu hataboneka, ukamubwira ko utagira namba kandi uravuze. Ravuga bose nigeze kumva igitangaza aho umuntu yapfuye afise amafaranga ku makonte, mugabo barabura nayo kumuhamba kuba ntiyigeze abibwira umugore. Basa n'abukiriyemo hariho abagabo batari bake bavuga bati abagore barafise ukuntu bakunda utuntu two kwambara tumeze neza, umusize kuri konte abenshi ugasanga akanoti ngo yakahejeje. Aya usanzwe bobo ari babushuhe mu bintu byose. Niyo mubwiye kuja gusuma umuceri w'abana ahuye n'ikirato acinjiramwo mu mwango w'isoko agura ico, ugasanga ico bamutumye ntakizanye. Ariko kenshi urugo mu bisanzwe ni nka kujya ku mwana avutse. Umwana avutse ntashashika yiruka, hari igihe ubanza ukamuha umwanya ukamwereka ingene ukamukuza buke buke mu byiyumviro. Asanzwe ameze gutyo biragoye rimwe barabaho washaka, naje ndabazi bamwe iyo turiko tugira amakanseringi hari igihe baza ugasanga ni ingorane, ugasanga hariho abagore baremwe mu birori gusa, ifaranga ryose ryinjiye aribonye umunsi mukuru cy'utegurwa
nta kazoza k'abantu abana bariko baravyara yiyumvira we yumvira ibirori guhurura amaniverisere uretse n'abagore n'abagabo rimwe rimwe hari igihe batabyoroshe none nk'umwana afise aniverisere y'umwaka umwe umugirira umunsi mukuru bigenze gute uretse agahimbo gusa uretse agahimbo n'umurengwe cyangwa kugira ngo ngire nk'uko abandi bagira uwo mwana uri kugirira umunsi mukuru umwitirirwa arawuzi kweri mugabo ugasanga ibisafuriya bimwe byaruva kwaya mwazanye mu nzu mwahamagaye imiryango bahuruye n'abana bose irake 5 ziragiye umuriyoni uragiye ngo mwariko muhimbaza ivuka ry'umwaka umwe umwana wanyu ivyo mu bisanzwe sivyo jewe wanje byo byose abagabo bose ntibandusha amafaranga sinubura n'abakiya na jewe duhagararana base tukanganya ayi wanje ntibikunda kwera ntibiba kandi kubera ku mwana wa mbere bimeze uko barabyumvisha nyabo nyene bakubwira ati reka kugura papa iyo akeneye kutugura ibitumbura bitugurira niyo atamuzi mukuru hari mugabo ntacyo bifise uragahuza umuhe amaze gukura umugurira akantu muvuga ati mugaye iby'iminsi mikuru tekereza sibyo mu bisanga nta nubwo kugira umunsi mukuru w'umwaka wongeyeho kuko ni umwaka w'ubuhombe kuko buryo ko umwaka wongerako nuko twegereza urupfu none tunezerwa kuko uri mu gupfa ugacugira umunsi mukuru mugabo ga pastor cyangwa nyuma kugira ngo umugabane wacu kujya no kuno oya yego Salomo yarabivuze ngo umunsi y'izuba nta kiriho kiryoshye nko kujya no kunywa ariko no kunywa ku rutonde ukajya ku rutonde kuko bavuga no mu kirori bavuga ngo ujya nk'inka ugapfa nk'inka ibyo rero ibintu byose bagiye kujya bararaba uko amafaranga yinjiye ntihabe iminsi mikuru ahubwo mwicare muvuge muti twokora umugambi yo rego twokora umugambi w'icyo ni cya kabiri hariho n'abantu usanga bashaka mu kugira ubutunzi bwabo imiryango y'iwabo igomba kubyinjiramo mwabagabo mwe ikosa rya mbere mukora ni uko mudaproteje abagore banyu contre imiyaga iva iwanyu iryo ni ikosa rikomeye cyane kumva nk'umupfasoni wawe ngo baramukaze bane muri bane kumutuka bajyaho igitero ugacuguma ngaho ukamengura igipupe ntabyo ubona bagaca bitahira wowe ugasigara urota umucanga wa wenyene cyangwa ugasigara urahoza uwo sibyo iwanyu babagira uti aha uyu ni umurongo utukura uyu mupfasoni ni gwanje ikosa yarikoze n'icyo nzorimwibariza ntawe umuntu akeneye umugabo ugasanga hariho ibintu byinshi baza kuyoragura ngo nuko yari iwanyu umugore atabyazi usanga baramusuzugura nicyo bituma ugomba kumuha agaciro niyo ugomba gufasha umuntu w'iwanyu yagusabye nk'ikintu cyangwa ugomba kubyiyumvira wowe nyene bicishe kuri madamu bimucishe ko hari ukoze ikintu avuga uti okay reka ndajya kuvugana na madamu mwambona ukavuga uti uragenda umurabe twavuganye iyo mu gihe kimuciye mu minwe n'abandi baravuga ati attention ntimuzosubire kuza murasuzugura ujya mu kubera niwe duca muga mu gihe ibintu byose baza bakayora batambuciye ko atani ibyazi nta gaciro bazomuha kandi ntacyo nawe bigufasha na kimwe icya gatatu gikunda gutera ingorane muri kino gihe ni indero y'abana usanga ababyeyi batayumva kumwe umwana yakora ikosa umubyeyi agomba kumuhana ubundi akavuga ngo ndekera umwana mu by'ukuri sinzi ko ari iterambere ryaje twebwe kera niyo wakubitwa urenganijwe atakosa wakoze ugaca wiruka utumbera iyo so ari canke mama wawe ntiyirirwa aranakubaza uwugukubise ntiyirirwa aranakubaza n'icyo uzize ahubwo nawe atora inkoni akagushishura kubera umwana bateza kumuhana bose mugabo no usanga hariho abana ba papa hariho n'abana ba mama ugasanga mu nzu niko bimeze hariho n'akaga kateye k'abagore tutazi ubwoko bwabo ubube gito bwabo n'ubushasha bugeze wowe bwo hejuru aho atata n'umugabo kugira ngo agire kumuhana agacimuteranya n'abana iryo ni ikosa rikomeye cyane ni ikosa ugasanga umwana se yataha
agace yiruka ukamenga haje igikoko. Bijya bintu nabikurana, hariho n'abamaze gukura bakaja no mu ngo zabo badashobora kuramutsa ba papa babo kandi byavuye kuri ba mama babo. Nzi umuntu w'umugabo yari yarakoze ibishoboka byose, mugabo nibaza yuko yagize umwaka vraiment abandi batagira wo kuronka umudamu nk'uwo yari afise. Ibintu byose nimwe twavuga by'ibirori baca barya agaca abana gaca bagira ngo papa ngo ningumyi ngo ntacabaha agaca agenda amafaranga muha yose akabanyenyagezamwo bagaca bigira mu birori ntabahindero se ahaguma ya mama. Abakobwa biwe bose babyariye imuhira, abahungu babo nabo baragwaye amasida. Hanyuma umugabo amaze no kugomba gupfa kubera arakuze yari yarahevye aragwara umutima kubera umugore n'abana, agira amastress kugeza aho umutima ugwara ku buryo bigeze bamwirukana imuhiriwe. No kwirukana umugabo muhira, urugo yubatse yashizemo inka agashiramwo amatongo akagira gute, amara imyaka ashumvye ku gahinga, ashumvye agashumba nkaha muhiri wari ngaha inyuma ho adashobora kwinjira iwe, bimuviramo indwara. Aja kwa muganga arinda hwera agwaye nk'imyaka nk'itatu, afise umugore n'abana hafi 10 bose bakuze, nta wigaza aje kumugwaza, nta n'uwamugemuriye. Mbwira rero agahinda uwo muntu yapfaye karagoye. Rero mwaba mama mwe muze mwiyubare ibintu, iyo mugize icyo mupfa n'umushinga ntaye wawe nta muti ntibiba birarenga inkombe ku buryo mutovyumvikana, ariko ntuje kuroga abana ubabwira ububi bwa mukawewe, ubabwira ububi bw'umugabo wawe n'amakosa buri kuronona ubwonko bwabo. Je mpora numva kenshi iyo abana batashe, burya abana ibyo babonye muhira, ibyo bumvise bababwiye babijana ku ishuri, gasanga umwana ntiyiga. Abandi bana bamubaza bati niki, agace babwira ama histoire ya se na nyina zikaba ingorane. Abana bagari muhira bakabitubwira tukumva abo bavyeyi n'ikibazo kabisa. Rero indero y'abana mukwiye kuyumvikana ko umwana yagize ikosa nta muvyeyi hano umwana kubera mwanka, ahubwo bagomba kumukosora kugira ngo ejo bizomufashe mu buzima. Rero ico kintu c'indero y'abana uno munsi abavyeyi ntibakibona kumwe kandi kirateye ingorane mu miryango. Icakane ni imigenderanire y'umuryango waje uvamwo n'umuryango wabo w'umugabo. Nabyo hari igihe usanga bava iwabo bakaza gutanga amategeko mu nzu iwanyu, bijyaye uwawuguriye umuryango w'ingorane kwera ntibishoboka. Umuryango umugabo n'umugore mu nzu nibo bene ako gace n'agahugu kabo bagaba. Uko biri kose bupfuma bari bo baba baja kubaza bati ko twebwe dufise iki n'iki mwoduhanura ko dukora iki. Mugabo uretse yuko urugo rwawe amategeko atangwamwo azanwa n'abashikawe canke nyoko canke abandi, uzumenye yuko uko byogenda kose ruzorohera gufutana. Jinama nimba imiryango imeze neza muyihanuze, ariko ntibe ariyo iza gutanga amategeko. Biragoye, birababaje. Rero hariho n'ingorane zindi cerekeye ica gatanu kindi gituma ingo zitameze neza. Abahinga ngira baje kukivuga ko ni igitsina, imibonano mpuzabitsina nayo ni ingorane. Aha rero sindi umurambe cyane muri ibyo. Hariho abantu babyumva neza bahava baja kubibabwira, mugabo ni bya bindi twavuga. Mu gihe ibiye bitagenda neza ntuze wibaze ngo nuko wamwambitse umugurira amavuta meza, wamuguriye imodoka, iki kibuzemwo, uzumenye ko byose byagwijwe n'ubusa. Rero nubwo byoba mu kuraba neza ko bigirwa neza mu mwanya wabyo, hama bikagenda neza. Iyo bitagenze neza rero ziba ingorane. Nicyo gituma ngahaye muri ville bigeze kunyereka ibihungu biri ahantu bihagaze. Umuntu twari kuravuga ati bajya bazi icyo bakora, nteka ati bajya n'abapfumuzi.
ngo nabapfubuze none bapfubura iki bijumbu byapfuvye n'amakara ati wapi bapfubura abagore bapfubira mu nzu yampaye nkabuye nico kibazindukana haya ati nico bakora barishize ahantu umugore yapfuvye haraza akabahitana bagapfubura akabahemba amafaranga hama nawe agataha zikaba ingorane rero ni ukwirinda kuri ikintu cyitwa imibonano mpuzabitsina mu rugo ikintu cyo gupfuba canke kuzigiza ni ingorane murabe ingene byogenda neza kugira ngo ikiba intandaro y'uko umuntu yokwangaza umutima rero nagomba kuvuga inkingi za mbere zikomeye biri twereka hagati y'umugore n'umugabo umwe wese afite ibyo asabwa kuri umwe wundi hagira ibyo asabwa kuri mugenzi we mu bisanzwe umugabo Imana imusaba gukunda umugore we nico Imana imusaba hanyuma umugore nawe asabwa kubaha umugabo we n'ibintu bibiri aya mafuti yose aya mabwa twavuze akomoka kutubahiriza ibyo bintu kuko reka ndakubwire wa mudamu umugabo wawe ushaka umusumbya amafaranga ukorera miliyoni 30 cyangwa 40 agomba bari gishomera ari muhira hari ikintu Imana yaremye igishira mu mugabo ni nka kujya tawibutse isake kubika ntawibwira ngo ni saa 10 bika hageze akanwa kari yugurura ukumvira avuga ati kokoriko sibyo no mu mugabo rero harimo ikintu cyitwa kugomba icyubahiro umugabo agomba bimukene atiriza kubahwa mu rugo rwiwe icyo kintu akimuze ingorane ziba zibaye Imana dufashe cyane haleluya ni ibintu bitege nturabe ikintu nati hari abagore bazi ubwenge iyo amafaranga ari wayazana ntashobora no kubibwira ababanyi cyangwa inshuti ngo zimenye ko ari we atunze umuryango niyo abana bamusabye ikintu avuga ati bwira papa je ntayo visi kandi arayiwe bakimusaba umupfasoni w'ibanga akayapfumbatisha umugabo ati bari we uyatanga kugira ngo ntibabone ko ari jewe mfise ibintu akayatanga kandi ari umugore ahagira ibanga mugabo muri no minsi umugore ugize ibyaga hagusumbya amafaranga wa mugabo ziba zibaye ingorane uca wikorera amaboko ni bimwe bavuga bigaca bajya mu mama rero abagabo baragowe sibyo kandi ingorane zihari umugabo akubiswe ntarira nta n'uwabibwira kuko agira ati ka kantu kiki bungaye ubu rero ugasanga imidahara n'ibimamiro biramaze abagabo bibamariye mu nzu bakubitwa imihini bamerewe nabi mugabo n'ingorane ugatanga umugabo mwatahanye akomeye afise mu maso heza mwahura mu gitondo kamengaraye mwiraro ry'ubuyabu kamuze uti byagenze gute ko inzira ikiwa watabisaka birimwo ayo mahwa mwahuriye kumbe ni inzara z'umugore zaraye ziramuharagura zikaba ikibazo uburo tuvuze n'akaga abagore basigaye bavuze n'inzara za dubure za traction kera murazi yuko abahungu canke abagabo bambara ibibutura bibiri munsi y'ipantaro babita ngo ni traction ubu rero nk'ubu ari kuwa gatandatu woca kuri Avenue Mission abagore bose bameze uko bariko barabomekera ko iza kabiri ndende no kumano bavuze zibiri kandi zikomeye rero ugasanga umugabo mu gitondo bavuze none ubu yabo bahuriye kumbe yarakubitwa inzara zamumaze ibipfupfuru bamaze ati ejo amatara yaracitse ati none yacitse mu nzu wawe gusa ko turi muri quartier imwe yacitse wawe gusa aho besha ngo wagonze ibihome barakubiswe baragonze ni ngorane ikibazo kinini rero hari hahandi twabonye yuko umugore ashobora kugira ingorane azitewe n'iki n'abagenzi babi
ubu hasigaye hariho amasosiyasiyo y'abagore. Bibiliya yatubariye ngo umugabo ngo atubahe Imana ashobora kuzogwa mu mirimo y'umugore w'icigenzi. Hariho abagore bafise amasosiyasiyo yo kurya no kunywa gusa, bariho. Kuno munsi basohotse bahera kuri Vendredi, Friday mood bitanguye, baba yaziganije abo rero baragenda bakoshanya. Kandi uzurabe kenshi abatwara iyo migwi usanga ari abagore bahukanye canke abubatse nabi, bagenda barokirita abandi bagore buke buke, ukazosanga ryarayishira hamwe rikomeye, bagira cyaravuga ati ugahira ugashika yataha tevye, bati umugabo akavuga ntagutangu aba ari wo mutangu. Wagira cyaravuga uti mbega warihe ibasa y'amate ikabigushitse mu maso, wabaze ca kabiri ikofe ngiryo umugabo akajumara bakabura icyo avuga. Kandi kibabaje waje no kwitwara akagutsinda, kubera abagore baragoye. Umugore aze gukomvenka abantu, umugore ashobora kurira mu mwanya isase kandi ariko aratwera, ubwo nye bikenewe aca turika akarira amusuza agatemba mu gikiriza cyose, wamuramba ukavuga uti mu by'ukuri uyu muntu arababaye kwe, nawe niwe shitani niwe ngorane. Akarira kabisa gasaza imigere, ibintu byose bikaba nabi, kandi umwibundiye mu kanya wamubonye ariko aratwenga. Umugabo akora yidefande gusa amusuze ntava kure, bikagorana. Bantu b'Imana rero nagomba ndababwire yuko ibintu bituma abantu benshi usanga baja mu buhabara ni ngorane, ni byinshi cyane. Ni ikintu kimwe gusa yuko abantu usanga batumvikana, cyangwa ugasanga hariho izindi ngeso. Mureke ndababwire cyane cyane, ndabonamwo abantu bakiri bato. Ejo twari twigisha urwaruka, ndababwira ati dufise ingorane. Uno munsi umwana w'umukobwa agera ku myaka 16 adatinya ubuhanza bw'umugabo, ntabwo atinya. 15 ukumva ngo yatwaye inda, akazogera imyaka 30 amaze gusasura uburiri bwose bwo mu gihugu arabuze. Icya kabiri, dusigaye dufise abana b'abakobwa anywa inzoga, ukibaza yuko atari esitoma afise asukamwo, ashira muri reservoir y'ikamishaje, akanywa ivyeri ikazi yagatembagaza agataha hakomeye, azungazunga nk'umuntu w'umugabo. Nta kintu kibabaje rero kigoye no kujera nk'umugore w'imborego. Umugore w'imborego akenshi hari n'igihe n'abamusambanya atabamenya, bagakurakuranwa. Umuntu ari ngaho asa n'uwahwereye kubera inzoga, ni ingorane. Hari umuntu twigeze kuba tubana hafi na hafi yarafise icyo kibazo. Umugore we yaranywa inzoga, twese tubagira ikigongo, kugeza aho atamenya ahari, ubwenge bukadegera bwose, agaca akura impuzu akibaza yuko ari kuri toilette nawe yicaye mu kabari, akagira umwanda mukuru na mutoya byose ngaho. Kandi umugabo wari umuntu yiyubashe kwera. Bikagera rero ahabigirira hehe mu buriri baryamye, umugabo yihinduza kumva ni mu gisogororo, kavuga ati ibi ni biki, biranka kwaziheba. Umugabo arataromoka kwe, kubera kagakuku kabandi gusa. Uyu mugabo rero afise umugore ameze gutyo, hari igihe vrema umutima uremerwa, ugasanga nta kundi ari mu bigenze, arindira umugore amajoro angahe, mugabo umugore we yamaborewe. Ni nka kujya usanga none umuntu hari uwo ryamana n'umuntu ga yemwe yamaze kuvamo impembe, ikiziga kiri ngaho wapi. Rero umugabo ugasanga rimwe aragiye hanze arasumye ibyo asuma, kubera n'umwumva biragoye gutemberana akakurya mu mubiri, ni ngorane. Akihandura umusonga mu mwaka wihandura ababaye. Ugaye usanga rero
yamurondeye kubera araguha yarongowe mugabo ugiye kubiraba nta mugore afise. Icya kabiri ni ba bagore b'ingare twamye tuvuga. Bibiliya yavuze ngo wopfuma wibera mu gihugu cy'umugaragwa cy'ubweranyange hakubana n'umugore w'ingare mu nzu. Ni ngorane. Ni ngorane. Umunsi umwe twigeze kuja gutembera na madamu muri izi ngo z'abakire ngaha, hanyuma umugore araza yicara muri salo, bana bobo ntibazi nuko hariho ahantu byagoranye kwe batazi ko kizira ko umugore yicara atambikije kiretse afise indagusa. Arayicara atambikiza njugwaro turi kumwe ibi ni niga mubwiye ko bikanga ewe urumva ukagwara ibikebura abaye ukuravye hariya wapfa kumubona mu nda ningo ucishije n'ikibazo. None umugabo araza akavuga ngo ugenda ariya mu kabati ngo uzane ibirahuri ngo uzimane bawe n'akanyaro kenshi ga yego umugabo ngwego sheri yavuga ati karabaye harazana ngo uja muri firigo basukire mwanyuma yazana ikirahuri ngo hingine gisa ngo ubona ikirahuri cyongeje wowe uja muri dapfa gutoza wamugihanagura ukizana yavuga nti sha ejo nzokongera igitenge kabisa wewe utameze nk'aba. Mu nyuma umugabo yicaye ngo wicara ngaha aca arigaramira amwereka ukuguru ngo torakubwo ngaho icyo nzara avuga nti bagenzi burya twari tuhaciye tuhaciye murakoze reka tubandanye hariho n'ahandi hava dukubitira mugabo nuko navuga nti je vraiment ibi bintu birangoye kabisa amaso yanjye kuko mubona ibintu biragoye. Rero hariyo izo ngorane. Ico gihe umugabo ahuye n'umugore amwubashe akamwubaha ukabona nyene ko hariho abagabo nabone bazogwa mu bintu kujya kw'insazi yaguye mu mashi yibaza ngo ni impundu. Insazi yahagira urupfu rwayo kenshi ni mu mashi urayikubita wayihusha irenganyira kivuga ati mugabo naho ngiye burya bareko bambugiriza impundu aho inyuma igakata bazakubita ikagwamo igapfa. Rero nubwo byaba bimeze gutyo abagabo bakwiye kuraba hariho za keya n'ibyo nziza mugabo hariho na za keya z'ingorane biragoye. Mugabo izo nkomezi kenshi ugasanga ntizibonetse kubera iki? Hari abagabo usanga gutahiwe ari ikibazo. Je nkera nkiri umusore hari abantu b'abagabo twanywana inzoga kandi bakomeye kweli mugabo hari umwe yamatugurira ari uko minwe igeze minwe itaragera yava guhaye icupa mugabo minwe yagera ukabona ngo niba bampere kamwe kamwe. Abafise iyo bataha hameze neza bakaba baritahiye tugasigara n'uwo mugabo turi misore batagaze none uyu mugabo uru rukundo rwe rwama rurwanya minwe rumva kuki sinzi uko tubajije muri za bandi ati reka hajya bagurira minwe kugira ngo mumusange so kubakunda yanka gusigara hamwe kuko ntataha twaranywa hanyuma wewe aho gutaha imuhira agaca akatisha imodoka agaca ataha ku kazi akaryama mu biro isaha imwe nka saa kumi n'imwe saa kumi na zibiri akabyuka akajya muri lavabo akihanagura hama akabika mesaje muhira ati ntimubwire hari ico nabaye akazi kabaye kenshi ndi ku kazi kubera iki gutinya umugore wiwe abize umugore w'isema. Rero ivyo rero umugabo nk'ubwi ukamuhwikira agahura n'umwana w'umwigeme yimereye neza amwitaho amubaza ko yanyoye amata akamuzingira ishati ati burya rero hari akantu kavuze nayo ngaha kakuntu ngo ni za keya akamucisha ko zanzara z'ingerekerano bya bintu usanga yagiye ukaza wumva ngo yarose ubundi muhabara kubera iki hariho ibintu byinshi
usanga bituma umuntu kujya kurondera umuhabara biva muhira, haba hari ku mugore haba hari ku mugabo. Rero abantu turakwiye kuraba, kuko ikintu cya mbere twavuze ni urukundo umugabo. Ariko kugira umugabo akunda umugore naho hari ibintu bimukomoka ko bimuvako. Ukunda umuntu atakubaha ntibikunda, usanga bigoye. Ubu rero haraje ibintu by'amategeko ngo n'ay'isi yose avuga yuko umugabo n'umugore bangana, kandi mwarabyemeye mw'abagore, kandi ni sawa. Mugabo kungana ntigukuraho icyagazwe cy'Imana, kuko na kare Bibiliya tubwira ngo umutwe w'urugo ni umugabo. Ugombye rero ko mungana ngo nawe w'umutwe, ukwiye kumenya yuko ikintu cyose gifite imitwe ibiri kiba kibaye igihume, tigisubira kuba kizima, tigisubira kuba kizima kweli. Rero dukwiye kwiyubara tukaraba ibi bintu nimeze gute. Hanyuma rero ibindi nabyo bavuze ati ingaruka z'ubuhabara, bavuze bati rero bitwara ubwenge. Iyo umuntu yaguye mu buhabara akabugumamwo, umugabo ntabacyumvira nk'umuntu w'umugabo, ntibishoboka. Umuhabara mutwara iyo ashatse, icyo amusabye n'icyo amuha, ntasubira kwiyumvira ku rugo rwiwe, ntasubira kwiyumvira ku bana biwe. Uca usanga kenshi umutima w'uwo mugabo waragiye, ugasanga hariho abagabo benshi usanga iwe avuye muhira asigaye inoti ya 2 y'ugusuma, agakibabwira ko hari umunsi wose, mugabo akabatekera 50 ku mufuko, bakaja kwinywera icyayi n'umuhabara muri ville, umurete wa epesere, y'amavoka manini manini, ibintu byose bimeze neza. Ku mugoroba bijugunyamo imitabazi n'imitima n'ibindi bintu, ahagenda ku mugoroba yitera amakirida gusa ahazi. Ugasanga mu nzu imwe hari indwara zibiri, umugabo arwaye gute biterwa no kurya inyama nyinshi, imuhira abandi barwaye kwashi biterwa no kurya nabi. Mu nzu zikabigora, umuhabara akaba ari warya inkoko, niba arya ifi, niba anywa akantu, niba ajyana ku kiyaga, niba agurirwa impuzu. Ugasanga umugore wiwe ntagira impuzu, ntagira akarato, abana biwe ibintu byaraye bugesera, n'abafise imodoka. Ugasanga umugore wiwe ntayigenderamwo, abana biwe ntibayigenderamwo, umuhabara gusa niwe wayifise ko uburenganzira. Aho ni hamwe umugore usanga mu nzu asigira amasengesho yo kuvuga ngo Mana ndagusabye ubu butunzi waduhaye busubireko, kuko umugabo iyo akenye mu bisanzwe ni umwana mwiza. Abagabo benshi iyo bakenye nta n'urwamo avuza mu nzu, oya acika umwana mwiza w'intore, uranavuga akakumviriza. Ariko bamwe barwaye indwara iyo ijana ryinjiye mu mufuko, ibintu byo bihinduka zikaba ingorane. Rero mukibagira yuko aha hanze hariho abahigi. Abahigi urabona bama babunze baraba icubutse. Hari abagore n'abakobwa aho hanze umenga bafise seya yabo yo kumenya umugabo yararonse amafaranga, barakumenya ati, kandi bakumenye kiretse ubananiye gusa barakwirukako. Iyo utabaye umugabo muzima ngo wite ku nshingano z'urugo rwawe baragutwara. Mugabo mureke ndababwire mw'abagabo kugira ngo habe zozera ibibazo bibazwe, nubwo wogira umugabo canke nubwo wogira umugore w'umuhabara, reka ndakwibira ibanga. Mu gihe wa mugore twavuze wawe adafite za ngorane twavuze, urya wima, urya ufata nabi, urya utitayeho, udaterefona utandikira mesaje ari muhira, niwe nshuti yawe. Kuko uzobibona umunsi ayo mafaranga aheze, umunsi warwaye utagishobora kwiyambika ibutura, utagishobora kwijana kuri toilette, nta muhabara azoza kubikwambika, nta n'uza kuja kuri toilette. Urya mugore wafashe nabi, wakubise, wagiriye nabi, wimye, niwe usubira muhira yengenga, yisegura, akujana aho udashobora kwijana. Ni byiza rero yuko ibyo mubimenya hakiri kare.
cyo kimwe n'abagore nyene nubwo wogira umugabo agutetesha akubwira ko igitangaza umunsi nimba yagushimiye iyo nzobe umunsi wambaye uruhu rw'urukubushi amagara yagukitse no munsi abantu benshi b'abagabo sinzi ingana zimeze ingane bameze bariko baraba wamataye data wanje Imana idufashe wamataye mugabo ukibagira yuko uwo mugore wawe amuzanye nawe akifise taye n'ubuzima Imana idufashe cyane ibyo ugasanga abakobwa canke abagore ego data wanje inzobe urayifise barakwiruka ko urafise izo taye barondera urazifise umunagarurira kubwira uyu mubiri z'umugenzi umunsi wagwaye canke gufarika kuvunikira mu nyama utagishobora kugenda uko bashaka muri za demarishe zazeneye umugabo azokujana kwa muganga azokwiyegeka n'urya muri kumwe abantu bakwiye kumenya ko Imana yavuga ati mugabo ukunda umugore nawe mugore ubaha umugabo wawe ni ibintu bibiri bisabwa gusa ugomba ko umugabo agufata neza ntari nisoke ndakubwira mwubahe nubwo bari mu mafuti mwubahe nubwo bari buregwa wengenge nta ngorane urushire ku gitanda ukura ibirato ugomba ruryamana ipataro uvuye mu gitondo urushuhize igitoki rurye hanyuma wicara ubwite byuko ufungure ejo watashe rego umerewe nabi hanyuma waraye utariye niyabona iyo keya uriko uramukora azi ko atacamaze azi yuko ari umunyamafuti ibintu byose ari hanze agenda ariyumviye kavuga ati narinzi ko anyica none raba mugabo ni wamutekera imijugujugu y'amajambo ni ikibazo mu gusozera rero icanyuma Salomo yavuze kandi kigoye abantu benshi hari abagore mu kanwa kabo umenga yo kuvuzera murayizi bya bintu bavuza ku mipira y'ibitsindo byinjiye bakavuza bimeze nk'ibintuzeye bivuze urwamo rwinshi cyane hari umugore ashobora kuvuga guhera muri iki gitondo akazoshikana muri iki gitondo cyo kundi wa gatandatu ataraho kandi mwandutse ku kantu gato akazoregeteranya induru zikabaho hari abagore bifite ururimi imbogo ni ivize ururimi rukomeye ku buryo ikurigase uruhu ruca ruvako sibyo hari abagabo rero bahunga imuhira atakindi bahunze amajambo mabi ariko asohoka mu kanwa kabo k'abagore babo akavuga kandi yashika akanabyigamba ati sha yego yaramubise kofe nangwa mugabo nanjye naramututse sha naramututse gushikaho yomoka aragenda hariho abantu bari b'Imana biravuze ngo hakuba n'umugore w'ingare kandi aregeteranya Salomo yabivuga yari afise ubutunzi bwinshi yari umuntu akize yari umwami akomeye muga yavuga ati hakubana n'uyu muntu bisumba no kwibera mu mugaragwa ahantu hateye ikintu na kimwe kubera ururimi gusa akarimi kabisa musuzume neza iyi defo y'abagore nta mugabo ndumva avuga gutyo umugabo yavuze afumane kuri ijambo rimwe mugari kaguhamya kabisa rikaba rimwe mugabo umugore ariyandagaza ku kantu gato akiyandagaza kuri kariya hakazohera umunsi n'iminsi ngahe atarahora kandi we wabiraho ugasanga nta n'ikintu cyarimwe cyateza kuvuga avuga ibyo byose rero ugasanga uraravuga umugabo urabize ngabane ugasanga ntagira itiro ni ikibazo urakavuga wizeye umugabo w'umunyamahoro ashobora gusinzira uri kuramutuka hari abagabo bemereye gutyo naho utangura kumutuka uri ku gitanda hejuru yiwe uzabumva ariko arigonera ubona umuntu mwiza n'umunyamahoro ntacyo bimubwiye yabimenyereye mugabo urabe akarimi kawe icyo kavaho icyakangaha hariho abagore usanga yibaza yuko mwebwe muri mukaire ka mwenyene atawundi muntu mubana hano hantu ni ngorane mwaba mama n'abagabo bapfuhanye sibyo umenye yuko
uyu mukobwa warongoye cyangwa umugore warongoye harafise abo biganye ku ishuri sibyo, harafise abantu bakorana ku kazi, harafise inshuti za kure utazi, mugabo uzuraba wihende abagore bameze bose benshi mugabo bariho uramutse umuntu niwe muba muri kumwe gusa ntanagukoreko abone mu maso hasa n'ahakiye avuga uti nakawe muheraho uteza kuvuga karanga muntu ujya mugore muzinanye ninde mwahuriye genda ngene wamuramukije honyene oya si bisanzwe hari n'ikintu uri kuranyegeza zikaminana ugagutora n'ukuri kw'Imana ibintu ukisigura mukwiye kumenya yuko umugabo wese aramukije umugore bahuye cyangwa aramukije umuntu muri kumwe subaze uwo kuguca inyuma afise abandi bantu wewe mwami yafise imyaka 30 arafise abandi bantu bazinanye cyo kimwe n'umugabo nyene hariho n'abagabo bameze uko abona umugore we avuze ati naka murazi ibintu byo mu buto byo kwishura niki ukumva muraje imyaka 30 utamubonye bamubonye bakangutse umugabo ati reka tugende urabisigurira neza ujya mugabo kandi bari baramumbariye ujya yaramaze abagore babandi naho nta n'ubazi zikaba ingorane ariko nagira ndababwire ikintu cyubaka urugo ni ukwizerana ni confiance naho igipolisi kimeze gute wa mugabo we tushobora gucunga umugore nimba bagomba kumurya niko bavuga muri wese ngo kurya abantu bazomurya bomurya kandi umucunze wa mugore we umugabo wawe n'ubwogira gute agombye kuguca inyuma yo guca inyuma sico kimwe uko kwamutubitse umutima umubaza ngo nico bituma habayemo n'amakode mu matelefone kenshi ubu uye nobwira abagabo benshi telefone yiwe yugajwe amagufuri nk'atanu hariyo kuri ekran yugaye hariyo muri zirumva naho turishimwe gusa hari yindi tuzokushyize muri messageri yiwe zikaba ingorane none ibyo byose biva hehe ni ukuvuga ati ninyasanga ntuze superasi yangira ati gute iminsi myinshi nzobisigura umwaka wose mugabe bitanyegeza nuko hariho ababinyegeza kubera nyine n'abahehesi icyo kintu ndazi yuko kigoye ingo nyinshi umugabo kugira azokwereke kode yiwe cyangwa umugore akore kuri telefone yiwe bakabipfa kwera naho usanga muri no mwicanye ngaha wapi ntiyopfa yinjiyemo none uretse kugira icyo wikeka nyene wimwimirire biragoye utijya kwisigura ariko mu by'ukuri atacyo wikeka kode ya telefone zibahe imuhe niyasona uri muri dushe uguti nyitabira uwo muntu canke message uguti ndabira nimba ari message yihuta raba wari we hanyuma ucungira ivyo yanditse umusubirize je ndacoga mugaba abandi ati niyagiye koga arayitwara zikabingwa wapi cyoshoboka aho rero zikabingorane zikomeye mw'abantu mwe gusambuzwa n'amatelefone aje muri iki kinjana turimo aje muri imyaka tugezemo mukuramo iyo kode uyiha umufasoni wawe hanyuma ingorane zirimo je maze kugenda nk'ikilometero kimwe telefone nkayibagirira muhira sinkata wajya kuvuga ngo ndibagiye telefone ngo mpava asanga bayitoye wa ayitaba hanyuma akanongera akayoboka akaza akavuga ati naka yagutelefone ndayitora saa sita njya kurya urabambirira ko nayibagiye mesaje agasoma ikibazo kiri arakubaza ati ndamwishyura ngo kuri umuntu mubwira ibi n'ibi basi amahoro agace yinjira mugabo no munsi naje ndazi no bibazo mujya kubaza ntihari habuze umuntu abundanye urubazo gwerekeye kode ya telefone rero mu by'ukuri ibintu bitera izo ngorane
abantu hagira ubuhabara kandi uhagaruka kw'ingaruka mbi nyinshi n'ibintu byinshi bibituma ariko uko biri kose rero mugire kwirinda ubuhabara minsi yose cyo bukora bumena amaso nta na rimwe ushobora kurangiza neza urangije mu buhabara wapi nimba waranabigiyemo ubivemo kuko uzorangiza nabi nimba wari ufite agatima ko kuvuga ngo njemo hagarika twoguha uburoro bw'abantu benshi cyane ngaha bari batunze ubutunzi butagira uko bungana uno munsi n'amafaranga yabisi ntayafise ibirato byarahengamye kandi abo basambaye nabo bose bagendesha imiduga nta n'umwe harifite wapi abantu bakwiye kumva urugo rwo kugura cyangwa rworeka umenye yuko nta handi hantu urugo bubakirika ni mu Mana ureke ndakubwira umugore cyangwa umugabo wawe ntazoreho guca inyuma kubera wavuze amajambo menshi ntazoreho guca inyuma kubera wamucunze ubwiye abantu bose ngo murandarira bariko n'abari kumwe wapi ikintu kizobuza umugabo yuko aguca inyuma n'ibintu bibiri gusa ni Imana ifata umutima wiwe icya kabiri ni diyabete Imana ibahezagire